hama fre ndagushimiye ko waje hama umuntu akurikirana ibintu by'ubuganga ariko raba ubumuga bwa brother wanje bwo kutavuga yuko nitwamvuza azokira none yaje ndakubaza eske nivyo yavukanye canke ivyamufasha kuza niko yavutse nyene yavutse ameze ukonye donc aho il a un dysphasie totale no kuvuga ikintu numva no bafasha cyonyine nabonye yuko arashobora nibaza ivyo mubwiye yuko avyumva arabyumva kuvuga yuko byose arabyumva mubwiye bimunanira ko kubishura aranandika okay no kuvuga ubunye ico no babwira cyo bafasha nico mbona no bafasha muri no mwanya kuko urazi je wigo ndaciga mugabo novuga sindi specialiste muri iyo ngwara yiwe ariko ivyo bintu byashobora kubafasha no kuvuga biragoye yuko yokira size kugira ngo agomba kire ariko ivyo bintu byo bafasha ko asanzwe yumva ivyo mubwiye akavyumva kandi agashobora kukwishura ikarandika kugira mirindi ibintu by'umwanya tora telefone yishura arashobora kwigiza bangaje disiye oya tinkete sikuvuga ngo ntuzokira ariko anatanda yuko nababwiye ivyonye bisaba ko mwegera mu specialist wiyo ngwara yawe kugira ngo ashobore kubafasha imiti sinibaza ariko nuko ukegera umuntu ukaraba yuko bya bitararengera ngiye usanga utararengera naka kuvura agakira muga ko mbona ushobora kwandika message ukayitanga kandi ukumva kubwira ubugenda hano kwinjira neza desi kugira zigufashe winde uguma wandika dukomeze gusoma Birizare ndazi ko umusaza wanje wamukunda kandi cyane ariko uwo munsi yambariye ngo iby'urukundo rwamwe nawe nubihagarike kuko ashobora kubona ko ashobora komekera mu rugo iwanyu Ange urazi ko mbere na mbere ko ari waduhuje nubundi niwe wari ukwiye kudushigikira ego biwaje baravyanse basi muzofashe mwumvisha abavyeyi banyu basi baze bumvisha biwanje arambwiye ngo mubihagarike kuko arashobora kubona yuko bakomekera ubwa mbere bamukubise ikofe ngo hama bamupfuna ukuguru rero ngo urukundo rwaheze umubarire sheri ndagusavye sheri nukuri urabizi ko je ndagukunda jewe si jewe n'ikibazo ca famille kandi ndazi bizogenda neza sheri mu rukundo hamamwe intamba urabizi ahantu hose hamamwe urugamba reka tuzorugwane ndagusavye turi kumwe sheri ndagusavye barira ndagukunda sheri ndagusavye mbabarira ndagusavye urabizi ko je ndagukunda sheri si jewe sheri n'abavyeyi banje ndagusavye sheri
abantu kumwe yabaye no munsi yabyanze wihangane dukomeze gusenga basi kumbure nzo bimutahuza igihe azovyemera nukuri ntako ntazokora kugira ngo ashobore kubikwemerera zihanganira kandi nuko zo turabisengera kurabona ubuye nawe nyine yabyanze ihangane Urumva mu Mariya ushaka tuganire kuri kirya kintu cawe ry'abana rero yaranganirije arambwira yuko muri muramubera intambamyi mu rukundo kubera ko ariko akundana n'umunyamurage kandi ivyo bintu ntibikibaho nane soso nka wewe nka tantine wareyira ubone ko twomureka bagakunda n'ujya muhungu ego umujya muhungu ntacabaye n'umuhungu mwiza ariko simbona niyo twomureka kuko yaje kubana n'umuhungu atavuga sindavyumva ega mama rero umuntu atavuga suko ataca bashobora n'umuntu nk'abandi ni nkuko nawe mu gitondo wo kwisanga uvyutse usanga utari utavuga canke utabona canke ukaja mu barabara ugakora accident none twaca tuvuga ngo nturi umuntu kandi n'umuntu ibaze we warafise amaboko n'amaguru ikibazo nuko atavuga conye ibintu byose arashobora kubikora none gute muri ko muramubera intambara mbere zasoso sindakwemereye yuko novuga ko ngiye ndavyemeye ntacu mu mwanya ndavyumvire ndabimubwira na papa reyira kugira numvirize nawe icyo ashobora kuvugako sawa ariko muvyumvire ko ibintu byose atari urukundo rurimo ico uzokwiyumvira cose atari urukundo rurimo kizoba atari ico sawa Nene wewe ni umuvugira rega nawe si umwana mutoye nawe mama none na kimwe okay turumvise ko mwitwa Barisiyusi none musanzwe mubahe Yesu we Imana irihangana reyi utuzaniye ikiragi wa muhungu nikiragi ndamaramaye wa muhungu we ni kangahe nakubujije kuza ngaha ubuje gukora iki ngaha wewe umviriza ntavya aba urakababiri kwako umviriza sirakubuje kuza ngaha wewe amenyera gutwenga ari ayabo umvise ndakubwira ikintu kimwe umvira inyuma y'umukobwa wanje Eda simbona ni kintu haguruka inzira yakoze nibayizi biriza abana haba sohoka mumenye niki ibiki ntavyo ubona wewe nga haba
Mariya yikume ngo urashavuye iyo uvuye byagenze neza sosa ati ko nje shavuye sosa umutima wanje wuzuye kumaramara kuko ibintu nabonye gushika no mu mutima nturasubira hasi habaye sosa urazi hajya nagiye gusaba akazi ko ari kubire kwa Risiyusi za nyamuragi ndori ngaho akavidewo karatesa hiyo wow yari yambaye neza ni nka jewe turasa andika neza iyo message ndayirara umbiza brada tuzi yandike ndayirara ibi bintu ndiko ndabona nivyo mama rira yaraje ukazaho gusaba kazi aha cyo mutumba ni giki aha ay nuzuye kumaramara gusa none yakakwiye niyo ukamuma gute kandi ari umushaye wa Leila eka gira yakanyine gusa yambwiye ko agiye kuvyiyumvira niyavyumvira azontumako gusa natangaye sinarinze umuntu nk'urya atavuga ko ashobora gutwara ijya kampani ingana kujya yose ahubwo sinzi nibyo navuga oya ngira warihenda abrera umva wowe nyine zokamu brother urandyoheye bro ibintu birandyoheye imana irahora ihoze bro ibi bintu sinabirumva n'umunsi turajana muri ruwanje ndabisavye reka turabe tuja kwitegura reka genda yo ariko mu Mariya nari nabikubwiye nabwiye ko umuntu atavuga ari umuntu nk'abandi kandi ashoboye gukora ibikorwa nk'ivy'abandi bose bokora burya ndabwira ikintu kimwe isi irigisha atakaramu ni kayifisi hewe nanje ndumiwe asho numva ikintu usubiye kuvuga oya kweri nka twebwe nk'ababyeyi ni ukuri twarakosheje cyane twarakubabaje bihagije kandi mutubabarire hama ni ukuri sinarinzi yuko umuntu agendana ubumuga bwo kutavuga ari nk'umuntu nk'abandi ashobora gukora nk'ibyo abandi bantu bavuga nawe ngo ntabikore ni ukuri ndasabye imbabazi kandi nsabira n'abandi baba bagifise uwo mutima wo gutahura uko ariko nka twebwe nanje n'umutware wanje twaritahuye twarabonye yuko ibyo twakoze byose byari ibintu bitari byo hama icyo kintu twarakivuganye aranyemerera yuko tworeka mukabandanya urukundo rwanyu ni ukuri imana ibahezagire ibateze imbere mu muryango wanyu muzobyara abahungu n'abakobwa ibindi byose turi inyuma yanyu kiriya cyose tuzobafasha muhezagire uno munsi uraryoheye umutima wanjye kuri murandyoheye cyane jewe ikintu kindyoheye jewe nejejwe no kuba mutahuye yuko umuntu atavuga agendana ubumuga bwo kutavuga ari umuntu nk'abandi ni ukuri ndabashimiye cyane yego kandi ndaryohewe cyane
mbere nari nakubwiye ikintu cyose hagiyemo gusenga byose birashoboka ariko nukuri nta kinanira imana isi